kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatatu Kigarama umwaka wa 2024 Ubushinwa bwashize umukono ku masezerano y'ingabire y'amafaranga miliyoni 100 z'amayuan n'amafaranga asanzwe akoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa ni hafi miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika kumwe n'ubushikirangaji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mu ntumbero yo gukora ibikorwa vy'iterambere mu Burundi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire Albert Shingiro ngo arashima imigenderanire myiza yamye iri hagati y'Ubushinwa n'u Burundi mu myaka irenga 60. Yo yatumye ashobora kurangurwa imigambi itandukanye yo guteza imbere Uburundi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Iyo migambi igatuma Uburundi bushika kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Nkuko byashikirijwe na Xiao Jinping aserukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi, iyi ngabire ije inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu Bushinwa muri Nyakanga 2024 aho we n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping bamenyesheje ko bagiye gusimbataza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Banumvikana ingene boteza imbere ibisata nk'uburimyi, inyubako, ubudandaji, kurwanya ubukene no gukarihiriza ubwenge abarundi. Yongeye aramenyesha ko ihuriro ry'abafasha Uburundi mu iterambere n'abagwiza tunga rizoba mu minsi 2 rizokwitabirwa n'abanyamitahe b'Abashinwa, akabasaba kuzana imitahe mu Burundi mu bijanye n'uburimyi n'inyubako vya kijambere kugira ngo bafashe Uburundi mu guha agaciro ibidandazwa vyabo hamwe no guteza imbere ibijanye n'amahinguriro n'uburimyi bwa kijambere n'ibindi vyinshi bitandukanye. Nzishimire umuserukizi w'Ubushinwa ku majambo meza cyo kuvuga ko cyaje cy'u Burundi mu bijanye no gufashanya mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cyacu, kandi uko mubizi igihugu cy'Ubushinwa dusanzwe dukorana dufashanya imyaka myinshi, imyaka irenga 60 dufashanya. Igikorwa rero mwabonye kuri uyu mutaga mwiza Imana yadutijije ni igikorwa kitabaye ubwa mbere. Twama twabikoze buri mwaka kuri igihugu cama ca kitu ruhande igihugu catugumye ko mu bihe vyiza mu bihe bibi, igihugu ku vy'ukuri kitwa cama gifasha Burundi haba mu mvura haba kuzuba haba muri cyo kwita ingorane zose igihugu cama kikumira twebwe mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cacu cy'u Burundi. Tukaba twibashimira cyane amasezerano yo mu menshi yo kumukono n'amasezerano y'ingurane n'amasezerano ingabire igihugu cy'Ubushinwa gihejeje kuduha amahera ashika hafi miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo dushobore gukora ibikorwa by'iterambere, imigambi y'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri uyu mwanya rero nitwoca tuvuga tuti amahera azokora igica ubu tuca twicarana hagati y'Ubushinwa n'u Burundi ku rwego rw'abahinga, ku rwego rwa politiki kugira ngo turabe imigambi myiza twumvikanye ko kugira ngo dushobore gutangura kuyitegura kandi dushire mu ngiro. Iyo migambi rero ni bisata binyuranye kandi zoza yisunga yambona kazoza yacu nziza y'u Burundi, ishaka ko Burundi buzoba igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere cya rutura mu 2060. Tukaba rero dushimiye igihugu cy'Ubushinwa kubera iyi ngingo yo kudufasha mu bisanzwe nta mezi 3 ahaciye ifashwe. Twari Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa aho n'icubahiro mu gihugu cy'Ubushinwa yashikiriza igiciro cyo gufasha Burundi, none murabona yuko haciye amezi 3 baciye baza turashira umukono kuri amasezerano y'ivyo biyemeje. Murako batayaga amasigara cicaro, twibaza yuko rero mu bisi imbere tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo aya mahera ashobore gukora hakiri kare, kuko bijanye n'imbona kazoza yacu turakeneye uburyo bwinshi, uburyo twirondera twebwe abarundi nk'abarundi n'uburyo kumbure abagenzi ibihugu bigenzi bishobora kudufasha. Nuko rero mu camake isiguro y'ibikorwa muheje kubona tuhejeje, hanyuma nkaba nongeye gushimira abo bose bakoze ko bashobora kose kugira ngo ibikorwa bigende neza, haba umuserukizi w'igihugu cy'Ubushinwa, haba mu bushikiranganje turongoye namwebwe abamenyesha makuru mwaje by'ukuri kwikana ibikorwa. Turabashimiye ngo twama tubikora igihe cyose. Imana ibahezagire.